ejo, this is Indundi TV. Welcome again. Ni kiganiro twama tubazanira amakuru yaba superstar bien sûr, amakuru mu byo bakoze mu ndwi turangije nibikiro vyagiye birakogwa satubingo ntamugwizatunga ahari yoshira amahera mu muziki miliyarde canke miliyoni kwa ngo na uhari numwe mukanya rero ndazana amakuru yacu wowe ico kintu kivuga kwiki ndaje. Yes, nk'uko rero nari meje kubikubwira dutangura nyene kuri iyo nkuru ya Satbi mu ndwi turangije yarashoboye gutanga ikiganiro imwe mu nsamirizi samirana ngahi wacu mu bibazo rero yagiye arabazwa kwari gukeza kwanza ukuntu yagize collabo na Monia Fleur uramaze kwibona kwanza iyo ndirimbo ukaba utarashaka kwiraba kubitira ngaho wirabire ngo ni ibintu vya gakado nahawe narugira urumva neza yuko yashoye guherekeza uno muririmvyikazi baranamukeza cyane kuko ngo numwe mu baririmvyi bakoranye n'umuntu collabo agenda ayiherekeje bakashikana no kuna bagashikana kure n'uwo muntu bashoye gukorana collabo. Yes, ku ruhande rundi rero kuvyo bashoye kumubaza kuvyerekeranye n'umugwizatunga Paulin aziko twababwiye mu makuru yacu atandukanye ngawe biriko birabomborana entre Double J hamwe na DJ Paulin kuvyerekeranye n'indirimbo nawe rero yaciye abigaruka kuko urazi yuko nawe yegeze kuba ari umuririmbyi bakorana na DJ Paulin. Tugarutse ngaho rero umva ko ngo kubwiwe urazi ko indirimbo Beautiful yakoranye na Meddy kuva mu gihugu cy'u Rwanda ni DJ Paul nyene ngo yarari binyuma rero ngo ngahagera rero ngo ari ibintu ngo tutamenye ngo ijya ndirimbo ngo yarigeze kuba nyene ashaka no kwitwara DJ Paul mbwa ngo Imana ngishimwe ngo niwe ayifise ubu mu mateka yiwe ngo arabona ko hatana kimwe yoshimira DJ Paul mu byo yagiye amukorera ngo kuko ngo ari ibintu byinshi ngo tumwibukije ngo no kurira ngo charira mugabo ntigeze abivuga ivyo ari byo ningaho rero nyene yaciye anagira ko ku kibazo cerekeranye n'umugwizatunga umuntu yofata amahera yiwe ngo ashire mu muziki ngo nta uhari benshi rero tubitahura gute twavyumvise gute bamwe baragaruka bakavuga ati Satbi ibintu yavuze ntibibaho hari abantu benshi ngo bamaze gushira amahera yabo mu muziki hariyo baravuga nka DJ Paul nyene baragaruka bakavuga ngo nkaba abantu benshi nyene ngo bagiye barafasha umuziki ngo cyo kimwe ngo no ngaha nyene ngo turabona yuko hariho abaririmbyi benshi bagenda barafashwa ngo gute yovuga rero yuko ata muntu numwe yoshiramwo amahera ego abandi nabo bakagaruka babisigura mwene uku ngo nukuvuga yuko kijya kintu Satbi yashoboye kuvuga nuko atamugwizatunga ahari ngo nukuvuga yuko atamugwizatunga yofata umuririmbyi ngo abo barahari rero babandi ushobora kuvuga ati bien ndafise audio ushaka kumfasha nzosohore video gutyo cyangwa ugasanga ari umuntu araje aragufashije guronkesha ikibanza ko canke ngo agakora na audio byose na video mugabo gukora nk'umugwizatunga nyene yizeye inyungu ngo nivyo bigorana ngo kuba usho kubikora rero nk'umugwizatunga yizeye inyungu ngo bikora gute uzana umutahe wawe amahera yiwawe miliyoni dufate nk'imiliyoni 100 ukavuga ati umuririmbyi nguyu ndaguhaye izi miliyoni 100 reka tuzikoreshe kugira turabe ukuntu bizoshobora kunguka hakaba amasezerano ku muririmbyi ndetse no kumugwizatunga ngo apana ngo vya bindi ushobora kuba uri muri management ugasanga uramupitiye bossi aramubwira ati tugira dukora iki mugabo ngo yaha urumva naronse ingorane ndafise ukarindira ugucanke ngo akakubwira gutya ukarindira ngo aho rero nibishobora kuba vyitwa yuko ari umuntu yashizemo umutahe ahubwo n'umuntu ariko aragufasha kandi nawe bisaba ko umurindira kuko ahuye n'izindi ngorane ziwe uratekereza ukarindira mugabo ngo iyo ari umugwizatunga yashizemo ayo mahera yapfa yagwara yagiziki programme y'ibikorwa ingene bizokorwa biba vyamaze gupangwa none eske uwo muntu
turamufise ngaha mu Burundi uwo muntu yo kwitangira umuririmbyi nyene akamugira gutyo hoho nimba tumufise wibaza yuko yo barinde kuba nimba tutamufise naho hoba wibaza ko wahabuze iki bamwe ati ni kwa kundi umuziki nyene utarabaseriye n'abariko barabikora batabibona neza ngo igikuru rero ngo nukugenda nimba ushobora kwinjira muri ivyo bintu banza kwanza kwiga umuziki bawukora wunguka gute gutya ukagira ivyigwa imbere yuko uza kumanaginga umuririmbyi Masalande wewe yabisigiye neza ati iyo udafise umutima wo gufasha tu atabindi udafise no kurindira ngo biragoye cyane kumanaginga umuririmbyi ngo rero ngo aba babigumyemwe imyaka yose ngo nibo baba babikora nyene ngo kuko nguje rumugwizatunga uziko ari inyungu uje kunyakura n'ingoga na n'ingoga ngo nawe nyene ngo bica bipfira gira ico mbwiye nawe ngaho kuvyerekeranye n'umugwizatunga turamufise hoho kubera iki atobikora ivyo bintu biracagoreye hehe gira ico mbwiye ngaha muri commentaire nuko tubandanye n'amakuru yacu tukiri kuri ivyo nyenyene vy'abagwizatunga murazi yuko Double J yamaze kubatubwira yuko agira rekure indirimbo ngo muruko guteba ngo aratinya ngo amajambo yabwiwe na DJ Paula yuko nibamuririmba umwavoka we yasamye nk'igicrocodile comme ça ashobora gucaba Yes, ni indirimbo bamaze kwerekana mugabo akakanya ntashaka kuyibona jewe none bamwe guteba kwabo ngo nibiki biko biratuma bateba mugabo turindira indirimbo izo bari ya Double J featuring Kiriku featuring Ubifesi mugabo utangiye kumva akantu gatangura tu urumva yuko hari ibintu byaba Kiriku kwanza aratanguza ya majambo yiwati ngo urabona ngo je ngo ndubaha ngo mugabo sintinya ibintu nk'ivyo urumva ko izo bari indirimbo tutazi uburyo abantu ije kuvugamwo eske hari umuntu azovugwamwo hama bitume bitera induru tuge tuba turi ngaha rero muri Monday Superstars tuzogaruka tubabwira icabaye indirimbo niyamara gusohoka tugenda tunyarukira ka Mkombozi Lucifer je narababwiye mumvirize imigambi yiwe hama muheze mu mutore bivanye n'ivyo mwashoboye kumva eske imigambi yiwe muramaze kuyumva wo numvise wazokora ibishoboka byose YouTube ironke ngaha iwacu amasezerano turonke dusinyane amasezerano ico kimwe carandyoheye sinzi nibindi bibandanya ngo abana bo mwibarabara bazoheza bafashwe ni vyinshi rero mugabo gushikisa twaragarutse ngaho turababwira ibisabwa kugira Mkombozi ashobore kurengana nuko yo bafise 40% ubona ko ari ikintu kiba kigoye cyane ikintu kiba kigoye cyane kandi kitoroshe bamwe babanda bakora muci intege bamati ntibikunda kubwa Mkombozi ati abaririmbyi kwanza bagenzanje ni mubanje munshigikire uko biri kose twerekana ivyo twokoze je gusa ico no banzi kwa Mkombozi ararinda kandi mwaravyumvise na nyene icubahiro mukuru w'igihugu abivuga ati ararinda ni kujya nyene rero urabona ko turi nyuma y'umuntu arinda ibintu byose bizoshaka kugenda neza benshi rero baranasigura amajambo nyene icubahiro yashoye kuvuga kuvyerekeranye no kurinda kwa Mkombozi ngo nta kuntu yogenda guta amahera yiwe kandi azi neza yuko atazotsinda mugabo akantu keza rero yaciye arangiriza ko ngo yamwishuye ngo ntaca azobagiye mu kigega umva gute umva umuntu agira asanzwe abona yuko n'amahera yiwe yoshigikira muri leta ngo turabinge dushaka kumuha ayo majwi dushaka kumuha amajwi ni igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 6 n'abantu batazi ivyo gutora ivy'amatora rizere ko mwamaze kuba mubimenya paske hinjiyemwo umuntu wo muri entertainment natwe tuba turi ngaho tubabwira ibintu byo muri entertainment bica bituma byose tubikurikirana ni lo 5 z'ukwa 6
nawe akaba ari kuri 26 murashaka kumuha ayo mahigwe hariya mu bashinga amateka babone yuko natwe dufise umuririmbyi yuko atari ibijya byo kugenda kuririmba gusa ahubwo aciye n'ubwenge ashobora no guserukira abandi. Twege rero nitwamutora bizogenda gutyo kandi ngo kukeneye kubona yuko ngo gwaruka rushigikiwe hariya ngo nugutora 26 ni Mkombozi. Inyuma ya byose tuzoza tubabwira uko byagenze uko biri kose. Aka kanya ngo ni depite ka depite aragashirako ka depite aragashirako ni Mkombo ni Nzeyimana depite Nzeyimana Toma. Yes nuko ku muririmbyi wacu rero Dramati uretse ko Dramati yamari ko arakora ibiteramo na cyane ngaho iburaya aho iburaya yamari ko arakora ibiteramo urazi ko yari yagiye gufasha umuririmbyi kuva ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ngaho nyene muri Suisse. Dramati turamubona yashoboye kuryohera abantu mugabo urabona ko ni ibiteramo agenda arakora mugabo si cyane publicité canke gutya mugabo nako ari umuririmbyi kabisa ari hariya no Burundi bubaruko buraserukirwa kuva kwa Dramati rero yari yitanze arandika ku rubuga rwiwe yuko ashaka gufasha Demana ninde kwanza Demana murazi neza ku buryo bwo kuririmba hama no kuba promota na cyane nko ku mapage yiwa promota abaririmbyi ibintu nyene abantu bakora ibintu umva bwenge bose. Ubona ko hari hacigiye benshi bavuga ati nukuri ni mugarukire uno mwene wacu ibintu bimeze nabi ukuntu nyene wabona ko yari umuboga umuntu arengana gakwa mugabo munyu mukabona ati ariko aragenda mu ibarabara yambaye ukundi kunukwa ubona ko mu mutwe ibintu bitaba bimeze neza benshi bakagaruka ati nukuri ni murabe Dramati acaritanga arandikanye n'amajambo ku rubuga rwiwe ngo ashaka kubonana n'umuryango wa Demana muri ako kanya nyene Demana yaciye aza kuri page yiwe arandika ati nukuri Dramati yari yitanze ngo ashobore kumfasha none ngo Benturo ngo bace bamfata n'umuryango ngo bantwaye ngo kumvuza kandi je nkomeye bantu ati none vy'ukuri nivyo turabona yuko amagara yiwe atameze neza ariko nindakoresha page yiwe nindaca yandika ivyo bintu ako kanya je nanje ndi umwe mu bangumanye ayo makenga ngabona bajije abantu bari hafi yiwe mu bariko baramukurikirana kakanya Benturo hamwe na Masterland kugira bashobore kuraba ingene bishobora kumera neza. Bavuze yuko nk'ubu Demana agusavye telefone mu segonde imwe aba yamaze gushiramo Facebook yiwe aho nyene aba yapostinze kuko urabona ko amafoto menshi ya postinga ni yandi ya selfie arakubita selfie ubwo nyene ngo akacashira kumva ko ngo no kwa muganga bababwiye ati uyu muntu arakomeye nta na kimwe yabaye gusa hariyo imiti gusa babaha kugira ngo abandanye ariko aranya ngo kandi ngo aruhuke yicare atekereze nyene ashire hasi ivyumviro kuko urabona ko mu kuvuga kwiwe cyane akunda kugarukana umuririmbyi Satubi mga kandi nyene akavuga ati Satubi ubwa mbere Satubi wamengo kubera kuntu yabona ko nawe yandika no kumvuga agira gutya Satubi ubwa mbere yafata umengo ni ibintu bisanzwe mugabo urabona ko bibandanya biriko birakura ahubwo cyane bibandanya biriko birakura uno musi Demana freshere yatangiye kuza urabona ko ari n'amafoto yashoye gupostinga avuze ati Imana ibirimwo ku buryo rero bwo kuba yarashize ikizere cyane kwa Satubi akumva umengo yari kuguma muri wa muryango wa Ipaya umengo ari ikintu kica kimwonona mu mutwe kuko niyo ariko aravuga nivyo agarukana ngo ashikisa rero ngo Demana ameze neza ngo hamwe yoronka akaryo gusa ko kuruhuka birakunda rero ko yoshobora kuruhuka hama abandanye kuko n'umupromota mwiza ariyo abantu benshi bamukurikirana ku rubuga rwiwe gushikisa badatahura ivyari ivyo twizere yuko umuhungu wacu agiye kugaruka kandi ibintu byose bishobore kugenda neza kuko muri ca kigo nyene bari bamutwayeyo kwa Rojanti bonyene baratanze uruhusha yuko ashobora gutaha ego. Voilà, turabakunda cyane murumva neza yuko
yuko ari kwiyabona no kwama mudushira ko commentaire mutubwira ati bimeze gute twakiriye gute byose rero tuba turi kumwe namwe ariko kandi twizera neza yuko ucuha mugenzawe icukora partage ama ashoye kubona ikiganiro Monday Superstar abaririmbyi ngo turarindiriye yuko bose bashobora gusohora Melanin ngo vuba arashobora gusohora yaduha isango ariko kandi niyo nyene yo kwa badaboje turarindiriye iyo baririmbye umwe asohoye niyo ucubona undi asohoye undi atarasohora undi nasohora gutyo yes na je tombe kuva kwa Inesi nayo nyene murashobora kugenda kuyiraba ariko kandi amakuru tugitohoza tuzogaruka ngaha muri Monday Superstars tubazanira ni eske Alvin yatanze ukwezi kose ngo Melanin indirimbo yiwe izobe yagarutse nshaka kumera nk'abandi ngo arashaka yuko indirimbo yiwe ishobora kugaruka rero ngo ari ibintu ngo azogenda nyene ntituzi nyene bizokogwa gusa genzo cangaruka ngaha muri Monday ndababwira ukuntu we yabitunganije reka ndababwira ati ciao ciao.